kubaho kw'isi ngo ni magiriranire, ingorane zose ziri kw'isi zirafise umuti, bisaba gushigikirana. Vyashikirijwe n'umukuru w'igihugu c'Uburundi Evariste Ndayishimiye kuri uwu wa kabiri igenekerezo rya 16 Mukakaro umwaka wa 2024 muri rwa rugendo rwitiriwe inkebuzo, aho yabishikirije inyuma y'ibikorwa rusangi vyo guca imikobeko ku mutumba ya Randa, komine Kirundo, intara ya Kirundo. Ubu n'igihe twese twitegura. Ndizeye yuko muri mwebwe cyane cyane abana bari mu mashuri mato mato, ndizeye neza yuko ubu mutanguye kubona yuko umwana ashobora gutunga agakoko, ashobora gutunga agakwavu. Aha ndazi ko hatabuze abana batoyi bafise agakwavu ni gwanje, iyi nkoko ni gwanje. Muze murabitegera kuko niko mutangura. Twebwe tukira abana, abavyeyi batujana mu mirima, ugasanga bagwaye agasuka gatoyi agafuni, uzurarima gushika wigirira kibare kiwawe ugatera utwushaka. Kandi rero ico gihe genda vyibuka wari ivyo ukunda gusa. Ukunda ibiyoba wagira karimu ugashiramwe ibiyoba, ukavanga n'imboga, ukavanga n'amashugwe, ukavanga vyose, mugabo na karima kuko urazi ko uri kurarima. Burya ubu uriko witegura kwiterambere. Ubu sinzi ko abavyeyi bakiza barigisha abana kugira utwo turima. Ugashobora kuvoma, ukagira karima kiwawe nk'ubumuci, ukabona ko warimwe nk'uturengarenga canke ibitunguru. Bavuye gusoma ibitunguru wacukuramwe agatunguru gato ugatera. Aho uriko wiga iterambere. Magwara ukanza ndabigisha nuko nyene. Ni vyiza ko mumenya ibidukikije turimwo. Ukavuga none umuntu abaho gute? None akayoya ntigashoye no guhagarara, utugufa ntituba turakome, mugaraba ingene umaze gukura usanga uri gukina umupira mu kubitana ibicamurundi. Abantu twese turasa, hajya dufise n'ubwenge, umwe wese Imana yamuhaye impano yiwe kugira tuze tuyiteranye, umwe wese yiwe duce twungurana, nta numwe adafise icarusha uwundi. Nico gituma kubaho kw'isi ari magiriranire. Nari mwari muzi gituma icivugo twavuze turi kumwe twese birashoboka. Twararavye kw'isi nta muntu numwe atagira ingorane. Muga ingorane zose ziri kw'isi zirafise umuti. Kugira mu utore, mugira urunani, wewe ico ushoboye ukagikora, nanje ico ushoboye twese duteranije, bimwe dukenye byose duca tubironka. Wewe uremuremure ukazana uburebure bwawe, harya ntahamvye urahahamvya. Nawe uri nanje ndi mugufi, nanje hasi hari aho mpamvya ningoga kugusiga. Urumva je nshazana ivyo hasi nawe ukazana ivyo hejuru, mugahuriza hamwe. Nukuvuga yuko mu Burundi nasanze ubunyene nitwuguruka amaso gusa, mu myaka itarenga 2 ntituzoba twe tugisumira hanze. Ndabwire gwaruka mwebwe abaciriritse bashitse mu w'icenda mu w'icumi, mwige muzi ico muzokora. Reka ndabereke twebwe twiga, urumva ni wizi iki wo turonka akazi, aho tuja gusaba akazi. Reka nige twaragwanira ku kintu citwa economy na droit gayemo. Amacakubira caraza ati utari umwana uzwi kirazira kwiga droit na economy kuko niho turonka akazi n'ingoga. Kandi keza urya wicaye wambaye karuvati. Duca twiga tuzi yuko tuzohabwa akazi. Urumva ntuzokwigira wewe wibeshaho mu buzima bwawe, uzokwa mutunzwe. Uburoge bwa mbere bwarozwe ngaho aho twiga tuvuga ngo nzoca aho nzoca ndonka akazi nihe. Nitwiga tuvuga ngo nigiki nze nkora iki. Naho ku kinyobwa Sapporo abarundi bihereza, umukuru w'igihugu c'Uburundi Evariste Ndayishimiye agira ati: Sapporo hisha abantu. Mu bisanzwe inzoga mwene zijya zikaze kuva kera narindi, zanywererwa mu mahoteli n'amabara komakomeye ntizaja mu mihana. None twemere abagabo b'u Burundi bari kurima, bari gukora ibikorwa vy'ingufu, bapfa tubona. Izo nzoga ntibazijane mu mahoteli hariya, ushaka kuzinywa zaze sange hariya muri ayo mahoteli akomakomeye. Mugabo badukurire ishano mu bana. Jewe nka Sebarundi sinshobora kwemera kwa bene gihugu bapfa ndorera gutya. Sinshobora kuvyemera. Kuko bungi ushobora gusanga abantu bagiye inama
bataye amanyama abarundi bafise nuko bafise inguvu zo kurima gukora ibikorwa tobaroga bose bakaba bamagonyagi ntibazosubira gukora inzara icibica. Ushobora gusanga abantu babigira inama ngo none bo kwitwa niki bata abarundi barakunda inzoga reka tubakubita ibiyoga bibica bace bapfa. None mbwira kajewe no vyemera jewe abene gihugu ndabafitiye imbabazi jewe sinshobora kuvyemera. Ndabwire dukingira aya magara yacu. Imana ntishobora kuduha Uburundi bwiza, Uburundi tuzokwimburamwo, Uburundi tuzojya tugahaga hanyuma tugaca twiyica twebwe nyene. Iyo ni shetani iriko irabikora. Duhinduke rero, duhindura ingendo tumere nk'abandi. Uno munsi tujanye rero icivugo guhindura ingendo tumere nk'abandi, hanyuma kandi tumenye ko tutaremewe kuba boro, ntitwaremewe kuba bakene, twaremewe kuba batunzi kuko Imana yaduhaye ibikwiye byose na hacu gukora. Mwijambo ry'ikaze rya buramatari w'iyo ntara ya Kirundo, Victor Segasago yamenyesheje ko umutekano ari wose bivuye mu nyabune bwabo naho babibikiranije n'igihugu kibanyi cy'u Rwanda batabanye neza. Ariko kandi ngo naho bamwe mu gwaruka bo bumvise akamo ko gukora, ngo hari n'urundi gwaruka rutaritabira akamo rwatewe no konona imibiri yabo kandi ubutunzi bwa mbere bafise ari umubiri. Agasaba ugwaruka gutega amatwi impanuro z'umukuru w'igihugu. Radio Television